Hello murakaza neza abakunzi ba Ejo muri kumwe na Ella Chris Dusabe tukaba twagendeye umuririmvyikazi w'umurundi yitwa Laurette Tetero mukaba mumuzi ko yatsindiye Pro Music muri 2019 Tetero n'amahoro amahoro cyane Ella karibu cyane mu Burundi gurakoze cyane kaye tugukumbuye nanje yego cyane Tetero niki wari ukumbuye cyane mu Burundi cyo kuyi narakumbuye ibyo kurya cyane gose rero kwera waragenda hari ibintu utashobora kuronka byoroshe ubugari isombe nashaka kuzironka parfois ndibuka ariko ndabwira umugenzi wanje ntumbwiye ati ndakumbuye uramaze kurya isombe ngo ivyo nibiki ngo barabijya donc narakumbuye ibyo kurya vraiment cyane ego cyane abantu benshi barakuzi nka Tetero muri Pro Music imbere yuko uja muri Pro Music nizihe ndoto wari ufise kubijanye na carrière musicale yawe namwe nshaka kuba umuririmbyi namwe nshaka kuririmba kuva kera nari natanguye no kubikora nakina théâtre hama nakinye muri comédie musicale ya mbere yabaye kuri IFB c'était en 2019 muri juin urumva ukwezi kumwe imbere yuko tuja muri Pro Music naho umva nari nabitangwe namwe ndabikunda kuva kera cyane ego cyane ni giki cyatumye wumva woja muri Pro Music nashatse audience burya uri mu artiste urifuza audience donc abantu bakumviriza hama Pro Music nabonye yuko yomfasha kuronka iyo audience nifuza ica kabiri naco cari uko nari nshaka kumenyana n'abansavye bakorina bamiri kwera n'abantu nubaha cyane kandi nari nkunda kumva mu muziki nari nakubwiye kare ko nari nifuza kuja mu muziki donc neko ndabarondera musanzwe sinari nibaza bana konza kuja mu genre konza kuba sélectionné kwera akajwi kanje ngati gatoya kandi hari abandi bantu genre barimba cyane gose kuko ati cyo mugabo Imana yene iramenya ni gutoranya ego cyane mbega ni giki ihiganwa rya Pro Music ryoba ryarahinduye mu buzima bwawe Tetero ihiganwa rya Pro Music ryaramfashije kumenyana n'abantu benshi bo mu mihingo itandukanye yo mu Burundi no mu buzima mu bisanzwe guhura n'abantu mugasangira genre ivyo uriko uraca mu buzima cyangwa bakaguhanura cyangwa bakakwigisha ibindi bintu uwanka ukabona yuko ushobora gufasha umuntu mu mutima wiwe byarangyoheye vraiment kandi biraguha no gukura kugira ubwenge bundi burenze ubwo wari usanzwe ufise guca bugufi gukunda abandi kwitaho abandi kwitanga narize kwitanga cyane muri après Pro Music ego cyane mu ntango twarabona ukorana umuvuduko udasanzwe kubera iki ubu atabikorwa bigaragara tiko turabona ego narifite ibikorwa byinshi ariko impande y'ivyo by'umuziki nari nifuza kwiga amashuri yanje ndayaheze ndonke intuzenya ama diplome yose nifuza rero muri October niho naciye ngenda kwiga ego cyane Tetero hari amakuru rero twigeze kumva yuko ugomba gukorana n'umuririmbyi andi bumuntu wo mu Rwanda bimeze gute bigeze hehe biracari muri programme ntibirahinduka oya ntibirahinduka tuvyitege rero akantu keza cyane ego aho ubaye uravye abaririmbyi uko bakora ni giki kintu wabigiyeko ikintu nuba narigiye ko ku bantu bari muri abaririmbyi bo muri Chypre ani je sinabakunze cyane sinobesha sinabakunze cyane dans le sens où hari ugiye kubakompara nabo ngaha n'abakozi cyane gose n'abakozi cyane mugabe ico nabakundiye kindi hariya nuko bari d'abord barubaha umwanya wabo hama barakundana kandi barafise une bonne relation n'abandi abafani nico novuga kandi ukabona barabayeho ubuzima bwiza genre baritonda bakaca mu barabara mugahura donc muramutsa gusa vraiment ikintu ntakunze n'ukuntu ngaha barashushe abiwacu barashushe cyane hariya bamwe ngo barakanye ukuntu ego cyane nakahe gaseke uduteguriye muri no misurira igihe nari nagiye sinari nicaye twarakoze projet yo gukora ama produits corporels adufasha gusukura imibiri yacu je pense yuko avec le début intango y'umwaka uza
tuzobaha amagel douche umva muze murashobora kwifata neza muri douche mu muse ivyo mushaka kandi ifite amavariyete menshi kandi hazoza n'ibindi vyinshi nyuma tuzogira ama collection menshi y'amaproduit menshi y'isuku ry'umubiri hanyuma ndiko ndakora na album yanje shasha nibaza yuko ngira ngo nzosubira inyuma ndakabasigiye karyoshe ego cyane biraryoshe hari abantu bashobora kwibaza eske izo gel douche zizoba ziri ku bagore gusa ku bagabo canke bimeze gute izo gel douche nizaba abagabo n'abakenyezi bose nico kimwe umuntu wese ashobora kuyikoresha kandi ni nziza ku mubiri kubera ziri naturel ego cyane turi mu mpera z'umwaka 2020 wo kugira wiha amanota ku bikorwa woba warakoze byawe wo kwihangaye ku 10 7 kubera iki 7 kubera mu muziki kubera kubura umwanya sinashoboye kugira ibintu byose nari nifuza kugira urumva kubibangikanya n'amashuri ukiri mu mwaka wa mbere biragoye mugabo narakunze ukuntu nashoboye kubandanya nkora ndi hariya nkakora distance tugafasha abana bo mu gatumba tugafasha imfuvyi tugafasha donc uko kose dushoboye mu ma evenement yose atandukanye donc ico vraiment naragikunze nico gituma mvuga ati quand même naho nashoboye gukora mu muziki uko nari ndavyifuza muri humanitaire narakoze neza kandi ndabikunda ndabishimira n'Imana n'abantu bose banyemereye ko dukorana kandi aussi n'abantu bankurikirana parce que burya abantu iyo tababo ntibyari gukunda donc no kwihatse 3 ni y'umuziki ego cyane 2021 ni zihe projet Terafis nkuko nabivuze niyo album yanje shasha hamwe niyo gel douche n'ibindi bizoza mugabo sinifuza kubivugira ngaha pour l'instant niyo igihe nicaje kandi nzobibabwira nta kibazo ego hari abantu bashobora kwibaza kubera iki Tetera adakunda gusohora ama clip ama video y'indirimbo ziwe ugasangana ama audio gusa wo babwira iki oya kwari kubura umwanya ariko vuba byo byose nzobona bishasha ego cyane antuko nagise ko ngarutse izo mu bimenye Tetero uwo kugira umushikiranganje w'inkino n'imico kama ni ibihe bintu bohindura muri industry y'umuziki muri industry y'umuziki ubwa mbere na mbere kubera nzi agaciro umuririmbyi ashobora kugira mu buzima bw'umuntu no kwinvestisa cyane mu ba artistes kandi nk'investisa aussi no mu ma événements ku buryo aba accessible ku bantu benshi nk'ubu uyu ugasanga hariho nk'ama evenement ushobora kuorganiza ugasanga ugize nka concert y'amahera ugasanga ni menshi donc umuntu yarase makeya kandi agukunda ugasanga ntagushikiriye rero no gerageza nka trouver un moyen en fait yo kubiranda accessible nk'uri ruguru akiyumvira ati kuri hariho concert kandi ntegereza kuyisiba urumva bitavuye naho iyo isiba mugani bibe bivuye ku mahera nasuba ngo bya biri gratuit mugabo quand même urinvestisa ku buryo aba artiste batuba obligé kuduza ibiciro bakagira ibiciro byinshi hanyuma noca nugura une école d'art kugira ngo rifashe rirere aba artiste bashasha ko tubaronka kuko nk'ubu uko imisi igenda jewe nagiye aba artiste nagiye bahari sibona numva na je nsanga hari abandi benshi cyane kandi ugasanga abo bose tutabitayeho dushobora kubura ubutunzi cyane kunuzenya kuri patrimoine culturel yacu rero nyene no kubaka une école d'art yo kubigisha d'abord gukunda igihugu gukunda iby'iwacu hama no kuba créatif en même temps ukabafasha kubashira mu murongo w'umuziki twese tugaza kubicamo wowe utishizemo n'uwe mu artiste wundi ubona yakoze cyane mu Burundi narakunze ibikorwa vya Estanish na Mona Walda barandyoheye cyane Estanish yarishize ku rundi rwego niko novuga nk'umuririmbyikazi w'umurundikazi kandi urabona yuko c'est une femme ari courageuse kubera icyangiye nta kintu cyandyoheye nko kubona avuye kuvyara agaca asubira mu muziki kandi ukabona umengo nta na kimwe cyamubaye ko nyene hama Mona Walda nta muntu yari ko ashobora kuririmba sinari ndabizi mugabo urabona yuko arimba neza kandi urabona yuko afite ambition yo kuba umu artiste mwiza ari rurangiranwa kandi ni vyiza ego cyane Tetero ni hehe wibona mu myaka 5 iri imbere
mu myaka 5 ndifuza ko indirimbo zanje zoba d'abord nzoza ndatanga zizogira ico zimaze mu gwaruka zikabafasha ari mu gukura mu vyiyumviro ari mu gufashanya twese hamwe mu kwitaho abandi donc zizogira ico zifashije uwari we wese utaravye imyaka zizogira ico zifashije unzoba nahejeje baccalauréat hama nzoca ntangura nzoba ndi muri master hama ikindi naco ndifuza kuzoba ndiko ndakora muri humanitaire kuko hari ibintu byinshi cyane byo gukora hari abana benshi atari ku ishuri no munsi hari abavyeyi benshi bagowe no munsi hari abantu bakiriko baragwara malaria no munsi hari abantu batagira musikero no munsi ni ibintu byinshi rero nifuza gufasha nk'umuntu ashaka ko community yanje igenda neza imirerwa neza. Tetero ni igiki wobwira abafanzi bawe bariko baragukurikira muri no mwanya? Abakunzi banje ikintu cyambere nobwira nuko ndabakunda cyane kubera barankunze cyane barampaye urukundo rwinshi cyane vraiment baramfata mu mugongo baranshigikira hariho birangyohera iyo ntanguye kubona mu message y'abana bakiri jeune vuga bakiri batoya mugabo nuko mba ndasumvye imyaka gusa ukabona kubwira ati ndifuza kuririmba nkawe abandi bakakubwira no musi twaginga aya kandi twasavye kumviza indirimbo zawe umva birangyohera ukabona yuko quand même urafise c'est pas seulement ngo abafani mugabo n'abagenzi naho mutamuvugana barakwiyumvira ndabakunda cyane rero ni kuri Imana ibahezagire kubugwa neza bwanyu ku rukundo rwanyu kandi nanje nzoguma ndabaha dushashe tugume tubanye neza. Ego cyane murakoze twashaka kubibutsa ko mwari kumwe na Ella Christ Dusabe tukaba twakiriye Tetero wakoze kutwakira murakoze cyane namwe kunyiyumvira. Ego murakoze bakunzi ba Ejo naho ubutaha. Ego bye bye.